uno munsi imitima y'abantu ntiri hamwe kubera urukino rwa basket tutazi iyo riko ruraja. Nivyo ikibazo ca Dinamo caratubabaje twese aho turi twarababaye cyane, ariko igikuru ni ukuraba tujehe uno munsi ko ikibazo cashitse. Ikibazo ca Dinamo ico gikuru cyane, ico gikomeye, ico cyatumye mbere n'imitima y'abarundi benshi n'abakunzi ba basketball ihungabana cyane. Hari abavuze bati uno munsi imitima y'abantu ntiri hamwe kubera urukino rwa basket tutazi iyo riko ruraja. Nivyo ikibazo ca Dinamo caratubabaje twese aho turi twarababaye cyane, ariko igikuru ni ukuraba tujehe uno munsi ko ikibazo cashitse. Dinamo yaritabiriye inkino za BAL. Cambere mwomenya nuko tugeze mu nkino za BAL, umusponsor ntabwo abari akiri igihugu cy'u Burundi, kuko iyo ekipi isohotse kenshi usanga ifatwa mu mugongo n'igihugu, igafatwa mu mugongo n'abayisanzwe bayifasha, ariko igeze kuri uriya rwego ibigeze aho ifashwa nyene na BAL. Rero mu gufashanya hatezwa kubaho amasezerano. Ayo masezerano rero niyo yabaye ubwa mbere arakogwa hagati y'umugwi wa Dinamo na BAL. Cyo mwomenya nuko umukinyi ageze muri BAL bavuga ko ari professionnel, ntabwo asubira kugaruka gukina kuri ca kibuga cacu hajya ku departement. Bari umukinyi ageze ku rwego rwo hejuru kandi rukomeye. Ayo masezerano yabaye hagati ya Dinamo na BAL, twe muri federation twamenye dutevye. Kuyamenya dutevye byarumvikana kuko yari amasezerano ari hagati ya BAL na Dinamo. Ivyarimo rero twarabibonye mu nyuma, twarabonye cyane akadusovye, ariko kasovye n'abarongoye federation yuko batamenye umwambaro bazokwambara, kuko no masezerano nta birimo, handitswe gusa yuko bazoshikirizwa umwambaro bahashitse. Rero buca match ya mbere iba naho twabona yuko umwambaro uriko Visit Rwanda, naho nyine tubimenyeshejwe n'abarongoye Dinamo. Ikibazo rero kiba kivuye aho, niho ca tugerageza gutorerwa inyishu, ariko mwarabonye yuko match ya mbere barayikinye kandi twaranezerewe kuko baratsinze, baranabakeje duhereye ku mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi, n'abandi bantu benshi barabakeje, bakina bafutse kajya ka Visit Rwanda, ariko match ya kabiri ntibabemereye. Ariko ico bamenya nuko na match ya mbere yari yabaye valide. Nibaza yuko ico kibazo aho cari kirengeye cyane gose, federation cari kirengeye gose ku buryo cabaye ikibazo kidatorerwa inyishu gusa muri federation, carondereye inyishu mu mpande zose z'igihugu. Inyishu rero yashoboye kuboneka ni zijya nyishu mwabona ishirahamwe rya basketball ryaza rirarungika, kuko zaba ari nyishu zivuye mu nama n'ingingo. Dinamo yasinye amasezerano na BAL. Ubwayo bwari bwa mbere tubonye ko equipe isinya amasezerano en dehors de la fédération. Irasinya amasezerano kwa kabiri itariki 9. Twagiye kwibona ko twabironse mu nyuma hatawe ku impari nyango tubone neza. Muri amasezerano ibirimwo nta byinshi niba biri clair, mugabo kwambara baravuze bati muzokwambara imayo tubahaye zika sponsor tubahaye. Nta hamwe mu byo twasomye jusqu'à actuel bigaragaza izina ry'imayo bazokwambara. Byo twabonye mu nyuma baravuga bati muzokwambara imayo za sponsor tubahaye. Rero mwambaje mutiyo twari tubizi, ego twarabimenye. Kuwa gatanu buca bakina niho ikibazo caje habona. Tukibajijwe n'abatwara umugwi, twaravuganye birafata inzira byaciyemo biragera hajya bigera. Rero muca mumbya muti kubera ikimaye menye muteba. Icyambere iyo umuntu asinya amasezerano
nibaza ko abwirizwa kubwira abamutwara mu masezerano nasinye harimo ibi n'ibi n'ibi. Mwavuze muti harabaye amademande d'explication nimeze gute? Nibaza ko kubera abantu batarasanzwe bamenyereye ko ari twebwe twabangaje, byari byoroshe ko wenyene canke l'équipe ibikora. Rero byasaba ko l'équipe igiye kurepresenta igihugu. Rero twari tubizi kandi mu byo mbona twabumye tuyaga, twabumye tuvugana ko twemenyeshejwe mu mwanya muto, turakora ibyo tubwiza gukora. L'équipe Dinamo turabana, turavugana, murabona ko na match ya mbere bayikinye. Mu mategeko iyo umuntu amaze gukina match ya mbere muri competition nuko baba bemeye ibikurikira, kandi match yarabaye comptabilise, yaraharuwe iremegwa, kandi ko nayivuze bavuze ko kuri RFI navuze ko batatubajije kugira ngo bazifuke, ntibatubajije. Twagize ama correspondance hirya no hino, mbwa ama correspondance ntibatwishuye, barabakinishije ntabwo batubajije. Iyo batubaza twari kwabwiye ati yego nimugire kujya nyene, ariko gatubasaba ko abandanya kujya nyene. À notre grande surprise comme tout le monde, tubona yigira kabiri wa telefone. Ibyari kuba byiza bari gukina kujya nyene, bari basanzwe bakinye uko bari barabibemereye hakiri kare.